yande ya 11 hano iwacu muri Primus League aho imigwi yakinye ku munsi wejo umugwi wa Musongati urakina Flambeau Du Centre twabigarutse ko cyane Olympic Star yakira Vital'o Kessy yakira Musongati message ngo zirakira Academy Deira amasipiri bakira ngo zicity ariko muri rusangi uko vyagenze ni Musongati yatsinzwe na Flambeau Du Centre 2-1 Olympic Star idakiwe ku busumu bwa Vital'o Kessy na 3 ku busumu bwa Musongati message ngo zidafata kuri kimwe bwa Academy Deira amasipiri itsindwa na Ngozi City ibitsindo 2-0 tugaruka ku rukino ogwa Musongati na Flambeau Du Centre alonso Musongati twavuze tuti Musongati urukino ikarutakaza amahigwe yo kugwanira igikombe ashobora kugabanuka ku bice byinshi uko biri kose baca baja mu yindi migwi baca baja ku rwego rumwe n'iyindi migwi Musongati harukuntu yari maze kwishira imbere gato nivyo barafise ikirarana ariko no munsi gutsindwa na Flambeau kuko na Aigle no rafise ikirarana rero mbona yuko no munsi urukino uko gwagenze mu mwanya mu gice ca mbere Musongati cyangwa igitsinda yagiye kuruka ari igitsindo kimwe ku busa bagaruka Flambeau Du Centre baragombora igitsindo cinjijwe na Darcy Nshimirimana akunze no kubafasha cyane bace bashiramwo n'icya kabiri arose kuri no match ni match ubona ko Musongati nkuko novuga n'imbere y'urukino yahabwa amahirwe bari bagerageje novuga kuyinjiramo neza yego witwa Darcy Nshimirimana bagomba baje kuruhuka ashira mu gitsindo ashize mu igitsindo Musongati baja kuruka igitsindo kimwe ku busa abantu batari bake baba batinye uko biri kose Musongati irahaye novuga iratanga ibimenyetso vyiza kuri no rukino yuko shobora gutahukana amanota 3 kuko hajya ntiba vyoroshe ku mamaci mwe naya kiki ku mamaci mwe naya abakomeye mwe nuko gutanze gushira mu gitsindo noneho mukaja muri mitari igitsindo kimwe ku busa biragoye cyane gose yuko uza kuranversa match ni ibintu bikunze gushika gake kabaho ejo bundi barabikoreye equipe ya Manchester City ya equipe ya Brighton City yagiye kuruka ari gitsindo kimwe ku busa gitsindo cha Haaland hama bagarutse Brighton iraza irahindura score barangira ibitsindo 2 kuri kimwe ubwa nyuma Manchester City itsindwa 1 canke itsindwa yarigiye muri miti itsinze kimwe ku busa ubwa nyuma batsindwa novuga bagiye muri miti bamaze gutsinda kimwe ku busa ni equipe yari bakoreye ya Brighton urumva ni equipe ya Brighton rero kuri no derby iyo umugwi ugize amahirwe kuja muri miti ufise igitsindo kimwe ku busa nka 70% nkibice nka 70% baba bamaze kugera ku ntsinzi ariko kandi ino equipe ya Flambeau Du Centre mu gice ca kabiri baje barametriza urukino barakina umuti muri hamwe noneho babifashwa n'umwe mu bakinyiro vuga afise experience dasanzwe muri no higanwa shaka bienvenue mu bakinyiro vuga maze kukina saison nyinshi cyane gose muri no higanwa tumizi cyane gose muri equipe ya Aigle Noir araza abashiramo igitsindo ca mbere hari ku munota wa 60 na kangahe igitsindo ca kabiri ku munota wa 80 na kangahe Musongati ibiratsinzwe gucyone ibi rero bisigura iki bisigura yuko muri no higanwa ata equipe yoja ngaho ngo ishinga gati kugira yijajare kabisa yego ngo bariko ibintu bimeze neza ku ruhande rwabo ko Musongati ibaye defeat igira kangahe batsindwe ibaye novuga match igira gatatu badatahukana intsinzi guhera kuri match ya Rukinzo baranganyije na Rukinzo batsinze hari match ni Bumamuru banganyije ni hari match imbere yuko bakina na Rukinzo batanguye bakina ino ni match ya Olympic Star ni match yandi kandi aza kuraba match yandi ya Bumamuru ibaye match igira gatatu kuri Musongati badatahukana intsinzi
ibyo nabyo bisigura iki bisigura yuko ino ekipe mu nzira nziza bariko baraganamwo muri no ntango ya shampiyona, bisigura yuko hano nabo nyene vyatanguye kugirane kubatekurukana, niko twobivuga. Kuko ibisi bimenyetso vyiza kuri ekipe ishobora kuzigatahukana igikombe. Rero kuri Flambeau Du Centre nayo nyene ikoze akazi kadasanzwe, kuko yishiza ahantu nayo nyene nayo nyene bishira kuza kugwanira igikombe no mwaka. Uno mwaka rero aha twokwitega ekipe nka zitanu, twokwitega nka ekipe nka zitanu canke zitandatu zishobora kuza uno mwaka kugwanira kino gikombe. Ariko kandi bazi ko yanganye na Body Sport Dynamique, wara Dynamique yari Dynamique ubusa kubundi baca batsindwa na Rukinzo basuye kandi donc mu manota 9 bafise inota rimwe kuri ekipe yari imaze novuga igiye yari imaze kunovuga kwishira heza nka kujya kose. Ibi rero bisigura iki? Bisigura yuko hano ino ekipe ya Flambeau Du Centre ikoreye afere imigwi yindi yari nyuma hafi na hafi novuga ya Musongati. Ariko kandi nabo nyene barikoreye afere kuko bibashiza ahantu heza kuza kugwanira ikibanza ca mbere nibwo hakirikana. Ino shampiyona rero y'uno mwaka ugiye kubiraba ni shampiyona n'ubundi izo dusigira ibitangaza bitari bike nkuko novuga bigaragara. Kuri Flambeau Du Centre ni esprit dasanzwe canke ni gikorwa kidasanzwe bakoze, ni bime vyabo ivuga ati twebwe twaba dugana igikombe niko twama kandi bakabikora no bakabikora neza grand rendez-vous mwe na ibintu byiza cyane. Ejo bundi gutsinda batsinze Bumamuru kibe kubusa hakize exploit nziza. Bumamuru no munsi kagaruka ifise inyota ivuga ati natwe tuje kuguharara igikombe, ariko Frambira babwira ati murahumba twebwe turabahagarika basuye no guhagarika Musonga turumva gukuramo ekipe zibiri zikomeye. Ni ikintu ciza cyane gose cyane. Rero hano ikigaragara nuko novuga kuri no migwi itandukanye hano twovuga nk'ino ekipe ya Aigle Noir kugeza no munsi cibandanye biya mbere. Nako hariya turabe ino ekipe ya Flambeau Du Centre. Flambeau Du Centre ciba kuko Flambeau Du Centre yari ifise amanota yari 18, ubunyi cigira amanota 21 ikibi ya mbere ica oya kuko oya Aigle Noir nivyo ifise 22 ikibi ya kabiri bivana ibitsinda ifise kuko ekipe ya Bumamuru urazi ko match yabo yabaye reporter Aigle Noir iyo ntirakinwa, ariko urumva sinzi ibitsindo basumbana. Bumamuru ifise 20 nayo nyene ifise 21 Bumamuru ifise 20 Bumamuru ifise 20 nivyo Bumamuru ifise 21 hamwe na Aigle Noir ya mbere ifise 22. Bumamuru ifise ibitsindo 9 baziganije 9 hama Flambeau Du Centre ifise ibitsindo bigera kuri nibikeyi urumva yuko ibitsindo nka 5 iguma ari ya gatatu igumira ya gatatu ariko baranganya amanota. Ariko guhera kuri Aigle Noir, ekipe ya Bumamuru, ekipe ya Flambeau Du Centre, ekipe ya Musongati, ekipe ya Vital'o na Message Ngozi, izi ekipe zose wanashima niyo Olympic Star iri kwishira heza. Izi ekipe zose ni ekipe uko arindwi zishobora kuza kugwanira igikombe no mwaka, kuko urabona yuko bari hafi na hafi bari hafi na hafi cyane. Ni vyerekana yuko iyi Primus League tuzobona vyinshi bidutangaza, kuko imigwi si yindi ivuga ngo twe twamaze gukonvenka kabisa yuko ibintu bimeze neza. Kuko uno munsi tugeze kuri 11e journée, c'est-à-dire hasigaye 4 journées. Muri cyo 4 journées bigumya gutya anye ni handi champion izohera tuvuge tuti izobera kiregeza guhera tuvuge tuti ninde dotwara igikombe. Kuko mwashobora kunyerera uyundi agaca afata icyo kibanza. Rero ni Musongati mbona yuko depart nziza yari yagize ishobora gusanga ibandanije uko ntiyaragira aho duca kuvuga ngo vyarangiye. Ibandanije itsitara ukunye izosanga c'est vrai izosanga isigara igwanira Big 4 ivyigikombe bigorana ivyigikombe bigorana ko wavuze ati mu match zitatu yaratsinzemo zibiri inganya rumwe. Uravye umurindi aririko cora umurindi Aigle Noir aririko
na Bumamuri riko nabuma ririko na Flambeau cijamwe umva ngaho ntibizokora ko abo si babandi ubategera ahantu ngo ubategeye kuri Ngozi City birashoboka ariko hari ukuntu dushize ku munzane abo bantu bigoye kubategera kuri nka equipe Kayanza urumva equipe Amasipiri equipe Moso Sugar biragoye nubwo bishoboka ariko biragoye ushize ku munzane uraca kuvuga ati ndavye message ngo zikina naka ndabona yihaga amahigwe rero nivyo mbora yuko babandanije hazogeraho bazoheza iyi phase ale ego bari muri Big 4 ariko usange phase roturi zo badasize inguvu avuga ati twanshira match ganye menshi usange bagwanira Big 4 gusa nuko rero ubona yuko umugwa Musongati utakaje urukino yari yakira ariko ni kibuga bose basangiye ariko rero ni match ubona yuko umugwi wa Musongati bitaworohe na gato kubona utsindwa wari watawe gutsinda rero Flambeau Du Centre ivyo twaboneza hariya igitega kwegera ko abafana benshi bavuga ati turacaye Flambeau Du Centre yamayiruko gikombe nuko urundi rukino Alonso n'urukino rwatangaje abantu benshi umunsi wejo inkino twarazumva hirya no hino two turaraba ku mbuga zitandukanye tubona umugwi wa Vital'o wari wakirona ku isari Muyinga nyuma yaho Vital'o itsindiwe na Bumamuru tuzogaruka turabe neza uno munsi tenadi titre biriko vyankirahe Olympique Stade kwatsinda igitsindo kimwe mu gice ca mbere bikarinda bihera batatu 30 na kanga kuri Bumamuru siko vyagenze igitero kize mu premier mita hakikari birinda bihera ari uko uno munsi kubwawe tenadi titre ikibazo kimwe biragoye cyane kuko ugiye kuraba Vital'o kina neza kuri izi match zose Vital'o yaraposeda umupira ndetse n'amaokazo bakayaronka ariko concretiza nivyo batashikako nivyo babikubira bagora muri kino gihe je nibaza yuko muri Vital'o Umusatirizi bwabo kumbure novuga nibwo butari kubura ba efficace ni n'Umusatirizi ubona yuko urabona yuko izi match zose witwa nimbona Kessy Jordan sihari ari mu mvune uriya nawe niwe Musore Prince nawe arumva hari hariya umugabo n'umukinyi w'inyuma ari muri Cote d'Ivoire ko navuga ku Busatirizi gatoya Umusatirizi rero badafise uwitwa Kessy Jordan nko mu bakinyi novuga maîtrise ariko aramenyera novuga rino higanwa uko biri kose biko biragaragara yuko absence yiwe iri kwirabakora uno munsi bafise Umusatirizi yitwa Dieme aya bakongomani no bakongomani yazome Dieme niwe novuga yarafise ibitsindo byinshi muri Vital'o kugeza uno mwanya tuvugana hama akaca zarafashanya n'uwitwa Aristote sivyo Aristote niwe novuga ya mu bitsindo Vital'o yatsinze Kayanza hariya niwe yabafashije cyane aba nabo ugiye kuraba par rapport y'uno mukinyi Kessy Jordan hari novuga karite abasumvye hari novuga akandi kantu novuga no Kessy Jordan abasumvye je rero ku bwanje ndiko ndabona yuko iki kintu cyo kumubura Kessy Jordan kiriko kirakora ko Vital'o kuko barakrea ama occasion barashika imbere y'igora ariko gutsinda ntibatsinda urumva hama kubijanye novuga na organisation Vital'o iri bien organisé ugiye kuraba hari uburyo novuga bashize ikintu kivuga ati prime de match n'ibihumbi jana cyo naco ni ikintu cankuraje abakinyi hari uburyo buri match abafana bisuganya bagaherekeza equipe yabo barabibonye je bundi Buganda bakina na Bumamuru noneho match yo ku munsi weje bayikiniye kure nivyo ariko uko biri kose abafana ntibabura abafana babaherekeza je ngiye kuraba hirya no hino je ndabona yuko kuri Vital'o ku ruhande bw'Ubusatirizi ariho hari kibazo ku ruhande bw'Ubusatirizi barafise ikibazo
si tunavuga kubura kuko uri kurabivuga ahubwo nivyo bivuze kuko uravye gutsindwa igitsindo kimwe match karinda ihera urumva ko iyo ekipe iba yatsinze baca bagenda guparika baca bagenda kuzibira kugira ngo baziganye igitsindo cyabo ariko ekipe iteneka kuzibira novuga iminota nka 60 yose iyo ekipe bigaragara neza wewe ubusatirizi bwawe ko bucumbagira kabisa buba bumeze neza nivyo kabisa rero no kuraba na penalty kuri bomba muri barayinanirwa rero no kuraba ku ruhande novuga ko abamenyereza uyindi mikenyuro bokoresha kumbore kugira ngo ivyo bitsindo biboneke ko ni Vital'o yari tanguye novuga kuza neza mbere yuko bakindi zino match zibiri vyumvikana rero Vital'o biriko bitangura biyigora muri uno mwanya bashobora kuba bagiye mu kibanza ca gatandatu kubera bari mu kibanza ca gatanu bantihenze hariya nyuma nivyo hariya Vital'o ije mu kibanza c'umunani urumva c'est vrai Vital'o barafise ikirane ca match imwe na Rukinzo si match yoroshe si match yoroshe vyumvikana uno munsi tenadi titre ari mu kibanza c'umunani kuko uravye Olympic Star yatsinze yaciduga Ngozi City yatsinze yaciduga sivyo vyumvikana yuko ibi Vital'o ne y'umunani ibi c'est pas un bon signe Olympic Star yacibaje imbere ni c'est vrai urakuraraba amanota amanota Vital'o ifise 16 points sivyo turaba umwe wa mbere afise 21 points hari amanota 5 uravyumva bose uravye nka Aigle Noir irafise kirarane irafise match kandi coroshe bas ni coroshe ko mutere ni Bumamuru ni coroshe Bumamuru afise kirarane ca Aigle Noir sivyo ukaturaba iyi Musongati nifise match novuga ko yoroshe nubwo yacitsindwe Musongati nico kina na amasipiri umenga n'amasipiri urumva rero amasipiri barakinye none kiyari ifise n'icyaha amasipiri nuzi ko Musongati ariyo match ya mbere batanguriye ku bitsinda 9 batari ibitsindo binga hariho match wafise ninde Royale ninde ya Musongati yabasivye ni Royale Vision nivyo ni Royale Vision rero vyumvikana yuko ngaha le match reporté kuraha Rukinzo ntiyorohewe mugabo Kinzo ifise match ikirarane na match zine ariko turavye kuri Vital'o uvuze uti Vital'o ifise match ikirarane nande na Rukinzo match itoroshe cyane vyumvikana aho nushobora kuvuga ngo ni ya match Vital'o zitsinda urumva ngaha rero Vital'o c'est pas un bon signe kuko ico kirarane kimwe bugi gitoga itsinda ishobora kuba yisanga mu bibanza vya bindi bibi kuba uri kuri 8e place ufise kirane kimwe kandi kitoroshe uko vyogenda kose nubwo gitsinda Musongati basikirarane na Deira Royale basikirarane na Message Ngozi urumva ni ibintu c'est pas un bon signe kuri Vital'o naho bavuga totezo ko surakirikare kugira ngo izi ekipe nako zamaze gushavuriza Aigle Noir za Bumamuru za Flambeau Du Centre na Message yagiye muri Big 4 naho mbona yuko Vital'o biratanguye kwa nkene barabe bikubuta gashi kabisa biratanguye uko raba tenadi titre ko rigenza nkuko bari ibintu vyerekana yuko hari ikibazo Musongati niri kwiramanuka cyane na Musongati kiragenda ivuye mu kibanza ca mbere igeze mu ca kane ca gatanu erega Message ejo yaratsinze Message ejo yatsinze ejo base angahe Message yatsinze buya ntiyatsinze nani yatsinze kaya yatsinze Deira bitatu kuri kimwe bafise amanota Message afise amanota 20 bari bafise 18 points bafise 18 bari bafise 17 points neza Message turabe Message Ngozi bafise amanota 18 mu match 10 18 mu nkino 10 mu nkino 10 yego oya heraba nga mu nkino 9 Message Ngozi match herutse ubakinye
baciye baronka 18 c'est vrai ni 18 nivyo ni 18 mu nkino 10 mu nkino 10 bafise 18 points 18 points ama message Musongati basumbye ibitsindo 10 babinganya amanota 18 mugabo bafise ibitsindo 16 Musongati mu gihe message Ngozi bafise ibitsindo 6 baziganyije bacha baba gatanu nyuma ya Musongati mugurumva ko banganya amanota 18 cyo kimwe na Ngozi City basa amanota 18 nayo yego basa amanota 18 City ejo yaratsinze amasifiri bikuru Olympic Star bafise amanota 17 Olympic Star ni indwi n'amanota 17 ariko imbere yabo hari Ngozi City attention ni na equipe nayo y'Ingozi ikiza neza we ikiza neza kabisa iyi rero iriko yiharurira inzira yo kumaintain ikibanza ca mbere nk'aba ntibaharanira ngo ahubwo baharire Big 4 ahubwo birashashoboka Big 4 birashoboka ariko nko ngaha kukungene bariko bagenda neza anyi bazo bariko bigarantisa kuguma mu cicaro ca mbere nivyo kabisa birakunda kabisa ngaha kandi ebana bafise umutima uri hamwe yego utekanye atavya bindi vyo kuvuga ngo za journée za nyuma ngo turiko tugwana kudakoroka nukubona yuko ibintu bitanguye kuba nabi ku ma equipe amwe nka Vital'o na Musongati kwamanuka buhoro ariko ukabona za Ngozi City Olympic Star tuyigaruka ko Alonso mu gutsinda Vital'o kibe kubusa iyi equipe yagiye hariya itsinda nde burya yatsinze Flambeau Du Centre yatsinze Flambeau Du Centre ikiraza marimari itsinda yabanze gutsinda message Ngozi bibiri kubusa irazinga yubusa kubunda Bunispo Dynamique ikiraza isekeza Rukinzo bitatu kuri kimwe ikiraza itsinda Flambeau kimwe kubusa Vital'o ejo FC nayo kimwe kubusa umva iyi equipe ngene ikora mu equipe zose zikomeye cyane hasigaye mu equipe zose zikomeye twumva ko zikomeye hasigaye Aigle Noir na Musongati ari equipe yamaze kurahira arengwa ati turi muhira izo zose aba bari muhira ati turi muhira ntudutwara abantu 3 niba uri wagwaye utware rimwe ntware rindi ni objective nziza yego n'ikintu izi match zose mvuze bakiniye muhira wegeranyije amanota yose ukinira uri muhira amanota makina amanota ashobora kugera nko kuri 45 kuri saison yose kuri match zigera kuri 15 match ukinira uri muhira 45 points nayo 45 points amanota kugarantisa n'imiburi Big 4 urumva Big 4 rero urumva yuko nimba bihaye iryo hangiro ni ikintu ciza cyane gose kuri bo cyane gose baba babiharuye neza aba anye babananije nkuko barashobora gusanga baheje Fazal ari muri Big 4 kandi burya Alonso iyo uhejeje Fazal ari muri Big 4 biraryoshe cyane kuko bamwe duhora twumva bahora bagira bakavuga ati tugira inama yo kwirimbura turaba ingene sezo yagenze baba baravye gukosora ibihari burya kwirimbura kwanza babanza kwirimbura Fazal irangiye bakaraba bati mbega vyagenze gute mbega dukosore kuko n'abakinyi baravuga bati bwa bundi turabona yuko ibintu bishoboka dushiramo inguvu n'utwahora naka turamutsinda duhora naka turamutsinda byose birakunda rero naha uno munsi ariko ari urukino hariya ibuganda nkino zibiri Burundi Sport Dynamique isaha 7 baraza kuba bambikana nande na Royal Vision 26 hama hari isaha 9 umugwi wande wa Interstar uraba wakira umugwi wa Rukinzo match ikomeye naho match zikomeye ni match zikomeye iyi match Rukinzo kayitsinda izo biri kugira neza bo Dynamique kwakira Royal nayo ni match ikomeye kuko Royal nayo imaze kutwereka yuko ku migwi komakomeye bayihagarika byoroshe barahagaritse za Vital'o barahagaritse zande kuri Dynamique bobo ku ruhande rwabo ni Dynamique ubona yuko uri mu bihe bitameze neza ugiye kuraba bari mu kibanza c'13 neza na neza ku murongo ku muryango ugana no vuga umurongo utukura basumba no vuga equipe ya Deila inota rimwe ryonyene inota rimwe no kuba ko banyereye gatoyi bisanga bari mu murongo utukura nivyo Royal nayo nyene ni equipe no vuga nayo nyene bari kumwe muri ivyo bibanza Royal bari imbere ya Dynamique inota rimwe ryonyene ni kuvuga yuko bafise avantage yo gutsinda Royal
hama bakayisunikira muri kiriya kinogo. Izi ni match z'ibiharuro. Ni match z'ibiharuro kuri dynamique, ni equipe novuga iri très expérimentée par rapport ya Royal. Irimwe abakinyi novuga bari très expérimentés, ugiye kuraba aba ba Hafizi niho bari. Bari muri dynamique. Hafizi ari muri dynamique, Ramba yagumyeyo. Aba bakire ko yive bagumyeyo. Ugiye kuraba umumenyereza Jumaine, ni umumenyereza yimenyereye cyane gose no munsi ariko akwiza imyaka n'imyaka muri iriya equipe. Uko biri kose rero nakaryo keza kuri dynamique ko kuza gutahukana amanota 3. Dynamique bari ku ntsinzi kera baheruka baranganya cyane ugiye kuraba kuri izi match zitano baheruka gukina banganyije 3 batsindwa 2. Equipe ya nyumba yaheruka kubatsinda nejo wundi batsinzwe nande ni Rukinzo ninde urumva best dynamique bari bakinye na ni Rukinzo batsinze. Rukinzo ne yabatsinze voilà. Rukinzo hari kuwa mbere hari kuwa mbere ariko bari banganyije zizi za Musongati bari banganyije nizi ni equipe match zitatu zose novuga bariko bakurikiranya bangaye. Ariko gutsinda nabo nyene birabagora. Gutsinda birabagora. Ni equipe inganya cyane. Yatweretse umwaka uheze. Wapi uyu mwaka kabisa ko biranga. Ariko kuri equipe yoyo yindi novuga bagiye gukina ya Royal, ni equipe bobo bishika bagatsinda. Kuko kuri match zitanu baheruka gukina bo bafise victoire zibiri na nile imwe. Urumva yuko ari equipe basumbya, gasumba rendement muri izi match zitanu ziheruka. Rero attention. Hano batiyubaye bataje bateguye ino equipe ishobora kuzikabaca mu ryahomye kabatsinda kuko ni equipe Royal ivyo gutsinda byo barabizi. Gutsinda kuri Royal donc hari kungene baza bakabiguta bakahonja amakumbure bakaza kandi bakanganya cyane, ariko kuri dynamique gutsinda ni ikintu kiriko kirabagora. Rero niyo mpamvu ndiko ndakubwira avantage nyinshi iri kuri dynamique gutsinda ino match, ariko kuri Royal nayo ni equipe imaze kumenyera ihiganwa. Izi ukungene yitwara ku rukino rwo ari rwo gose baba ariko barakina. Nimba ari urukino rwo gutsinda baramenya ati uru n'urukino rwo gutsinda, nimba ari urukino rwo kujera match bakanganya bagatahukana igionota rimwe barabikora nkuko twabivugiye turabibona kuri za Flambeau Du Centre bakina za Vital'o bakina. Amatugarutse kuri no match ya Interstar na Rukinzo. Uko biri kuri Rukinzo watumenyereje insinzi. Uvuye hari anye Gitega utsinzeho Musongati. Uje kwa Dynamique uramutsinze. Sivyo? Izo ni insinzi zibiri zikurikiranya. Uvuye uri kuratsinda wikurikiranya. Wewe harageze yuko nawe uza muri biriya bibanza novuga ukuzigako. Uko wewe yaba novuga atari inkino z'ibirarane novuga zino fise nawe uburi muri biriya bibanza. Rero mukubishikako nukuza gutsinda mwene izi match za Interstar zande zitari tora zitari yubaka. Interstar nivyo twovuga yuko kiki baje gukina no match harakarusho. Yes, baje gukina amasoshuga. Bari ko gutsinda amasoshuga kandi n'imbere ya amasoshuga bari banganyije na equipe ya best dynamique. Urumva yuko nk'amanota 4 kuri 6 kuri Interstar umwimbu mubi kuri Mutombora n'abasore biyo. Kuza rero gukina ino match ya Rukinzo uvuye muri ivyo biharuro vyiza biguha inguvu. Ndabona yuko kuri Interstar boza bakajera match n'imiburi bagafuma hakuri nota rimwe. Vyo bafasha cyane gose gusumba aho botsindwa na Rukinzo. Bituma je mvuga yuko Rukinzo tokwijajara. Sivyo? Urabe Interstar iri imbere yabo. Interstar iri imbere ya Rukinzo mukwera. Ariko urabe nkuko ndakubwiye Interstar iyo gutsinda Musoshuga. Sivyo? Ikiragenda burya match bakinya ari yindi yari yande bari banganyije na Burundi Sport Dynamique. Bacha baragenda match yindi yakurikira bari batsinze Olympic Star. Bibiri kuri kimwe. Ahari match bakiye kwanza ava ya Message Ngozi. Message batsinze kimwe ku buso. Uravyumva? Ubatsinze si vya bintu ya Interstar tuzi batsinda 3 4 2 ariko ni kimwe umuntu agutsinze kimwe abo wagwanye cyane. Olympic Star
barayitsindiye hari Uganda 2-1 byumvikana iyi ekipe ifise indi sura tutaramenya neza uno munsi kuko twari tuyimenyereye sezo zitatu ziheze siku no munsi imeze uno munsi irashobora guhagarika Rukinzo igatangara iyi match rero mvuga nti ni match za kubikomeye burya Rukinzo nivyo ari kuri parcours nziza de victoire successive ni parcours nziza ariko iyi Interstar siyo gutamundasa oya hose ni kibuga bose bamenyereye avuga ati ngaha aha ndabona umugwi wa Interstar ndabire burya itsinze Interstar ifise 13 points itsinze igira 16 points bacabanganya na Vital'o cyawiyumvira kandi uravye katurabe maze gutsindwa ntaco irabicenda irabicenda kuko Vital'o irayisumbye ibitsinda byumvikana yuko Interstar nakubwiye si equipe gutamundasa kuri Rukinzo si yindi ngo ndagiye gutwara amanota 3 oya match zo bikomeye Interstar yahindutse kabisa ndabibona ariko yakora akazi keza mutombora kabisa nuko rero inkino zihari no munsi nizo Burundi Sport Dynamique baraza kuba bakina nande na Royal Vision 2026 hama Interstar nabo bakina n'umugwi wa Rukinzo niko rero bimeze ariya muri Primus League